basha ndagarutse ngo tube turaganira. Hari ikintu kintangaza. Bigenda gute ngo uburonsa akazi ugasanga peut-être uhembwa nka 800,000. Ayo nayo ngerageje kuvuga kuko benshi ntibayashikana. Wewe uracara umujene, Imana iraguhezagiye, uhembwa ayo mafaranga, apena ku kazi n'ikinjiramo. Ugasanga urasohotse weekend kubera ko umaze kuronka ayo mafaranga n'abagenzi utegerezwa guhindura. Nivyo nabonye. Hama wabahindura ukaca usanga abo bagenzi mugendana ni ba bantu bashobora gukonsoma 2 millions muri weekend kandi nta kibazo na kimwe. Ariko wibuke yuko basanze bo baramaze kwiyubaka. Wewe ugasanga urakonsomye moitié y'umushahara uhembwa. Ibaze nko konsoma 400,000 500,000 ico gihe umunsi umwe wonyene. Hama ugasanga kubera ko uracari no na mushasha, ugasanga n'agakonte niho warucugurura konte, nta mafaranga yari bwajeko canke uramaze no gushirako nyene dukeya. Ndakubaza ikibazo, uno musi wovyuka ugasanga wabaye paralize canke ugasanga uravunitse canke akazi karaheze, wibaza ko babagenzi mwirirwa muranwana ry'amafaranga angana kurya hari umuntu n'umwe muzosubira kugendana? Bose bazokwibagira. Kimwe womenya, uraca bugacana yanjye kandi je ndavuga simvura.